asise ku kintu bakina kipe ya Racing atsinda ikindi gitsinda buri mukinya meze neza cyane hariya naho ego nako neza ku kintu rero cha Joan Garcia ku rukino gumunsi wejo bariko bahura n'umugwa wa Racing nako nagaruka cyane cyane ku match yagira kuri abiri FC Barcelona sho gutsindwa ibisindo bigira kuri bibiri ariko bakaza gusanga ko ari ama offside yaciwe kugaragara nako mvuga iki rero Joan Garcia zijya action zigira kuri zibiri je naziravye ndazikurikirana mbona ko ari wa munyezamu yego nivyo yasohoka ariko ntiyavyitayeho cyane niko uranyumva kuko byari ibintu byari clear byanagaragara ko abakinyi bashoye gutora iyo mipira bari mu ma offside ariko nchanzare kwisunga action yagaragaye ubwa nyuma Pau Barsi kwikosa ryari bivuye kuri Pau Barsi ariko ari nanjye kanatsinda yaje kavuga ngo burya ngo ikosa ngo ryari giwanje kuri action ya nyuma ariko nabonye umunyezamu witwa Joan Garcia aza kigaragaza akora ibintu bidasanzwe cyane cyamvuga ati rero uwo munyezamu ni wa munyezamu mu mwanya badakene baragaragaza nyene ko ni ibintu bisanzwe umva ibikenewe bikora mu mwanya ukenewe bidakenewe akarekerana navyo rero nabonye action yashoboye gukurayo save yashoboye gukora kandi yari komeye cyane kandi yafashe no mu gwa FC Barcelona yari na save yagaragara ko umukinyi yari mu buryo bwiza cyane atana offside yari arimo nubwo igitsindo cari kwinjira yari cari kwemego ko cari gitsindo koko nabonye rero umunyezamu wa FC Barcelona ni umunyezamu ngira FC Barcelona yari inyotewe ibihe byinshi cyane birenganye yari inyotewe kuronka ariko ikibazo no munsi mbona ko ashobora guhura naco yaje muri wa mugwi ariko atabara umugwi ariko kandi no mugwi no munsi ubona ko defense yayo atari kirenga ubundi wakora vuga izina rya Joan Garcia nibyo wanashaka imbere ko twonavuga n'abakiriya nabona nabonye bariko baravuga muri equipe FC Barcelona batagaragaye mubanze ntaco tuvuge naho wanashaka witwa Joan Garcia Joan Garcia uno munsi agize inkino novuga ngo zishika kuri 6 agira clean sheet muri equipe yitwa FC Barcelona yego twumvise amajambo akomeye witwa Africa aravuga ngo niwe munyegori wa mbere wacu kandi ntasanzwe arongera avuga ati Joan Garcia yakinye kubera ko ariwe wa mbere wacu kandi twa tumukeneye aravuga ati kurundi rukino rwa Copa del Rey tudoraba ko bishoboka ko hakina uwundi kandi tuzoraba azoba yarushe akeneye akaruhuko ku Barca niwe yavuze amajana avuga ati nakoze ikosa kandi nimwe yose navuze nakoze ikosa kandi ryari kutuviramwo igitsinda ariko Joan Garcia yantabaye araza witwa Marcus Adonati ni ikino uvuga kuri Joan Garcia aravuga ati yadutabaye muri championnat muri La Liga eka n'uyu munsi yadutabaye muri kano kanya niwe munyegori wa mbere mwiza kwisi niko ndavuga ari kibaza ngo bakuzana yego ko tuvuga Hans Flick ko tuvuga ubundi bushobozi bwa Barcelona ko tumva inkomezi zikomeye ubwo niba ko turabona Barcelona ikirigenza neza ikirerekana performance zabo nziza Joan Garcia nawe niwe bari muri babakino uvuga ngo icyo bitwa urufunguruzo ngo tumba tuvuga ngo Barcelona nayo ni nziza gusumba kubera ko afite izina rya Joan Garcia biragaragara ko equipe FC Barcelona igeze kubwira ikintu kimwe bwana Ridike ati ahantu two kwita ko hari ikibazo muri FC Barcelona hari mu bugarizi ku mwaka w'inkino yego yari equipe iri nziza mu buryo bwo kwataka ku bitsindo yari equipe nziza hagati mu kibuga ariko yakote iyigira mbi yari kote y'ubwugarizi bahagira nico kibazo muri yakote gusova umugwi hamwe umunyegura akora cya kintu kiye kugira ngo aze gufasha equipe kuba mu rukino bahagira Sezini akabyankisa ko bukino kubwije sivyo yego iyi Barcelona ino mwaka ndakubwiye ngo imwe mu turufu irike yifasha kwitwara neza ikigaragaza ko ari equipe nziza wanashika nizo clean sheet zikabana nyinshi rimwe umugabo wita Joan Garcia umunyegori akumwa kweze w'inkino yakinira equipe ya Espanyol Barcelona cyane uyu musore yakiniye ino equipe ayifasha mu mukero cya mbere akora save 154 muri saison yariga ku mwaka kweze w'inkino aha muri Espanyol Barcelona yari muri Espanyol Barcelona bakora cyo kintu prison 124 muri zo save yakoze uno munyegori yarangije saison ariwe munyegori yaranze umwaka mu gihugu cya Espagne ntiyatwaye La Liga akene equipe Espanyol Barcelona abanye munyegori yaranze saison mu gihugu cya Espagne yes uwo ni Joan Garcia yaje muri Barcelona imwe ma club ubona ko muri filosofi zayo si equipe ya migira defense nziza abone equipe ibakira ku kiko mediateur n'abataka kandi bagaragaza urugero rwiza mu gutsinda bitsindo
ariko gasubite Joan Garcia nako kaje muri Barcelona kaza kongeramo icyo no kwita izindi nguvu zidasanzwe kugira ngo ino Barcelona muri za ntege nke zayo ariko araseruka n'umugabo uno musore karahaseruka mu nkino indwi ziheruka akoze clean sheet zitandatu mu nkino indwi ziheruka nta gitsindo na kimwe bamutsinde yinjijwe mu nkino indwi ziheruka atsinzwe ibisindo 8 na equipe ya Madrid. Iki kintu kiri mu bintu vya mbere nubwo ati Barcelona bwa mbere yo kwishimira kuko kugura umunyegori w'25 agapafinga kurugero ngana nkuko kandi nizera ko wakoze scouting yo kuri umugabo itari Joan Garcia kugira ngo muri equipe ya FC Barcelona hari ibintu byinshi yaravya murabira ko arabona ko ari umunyegori mwiza kandi ari class. Kuba umunyegori yanze saison ukinira equipe ya Barcelona hari n'abakinyi bakinira equipe ya Madrid bakinira equipe ya Barcelona akora uza kuranga saison vyerekana ko umunyegori mwiza kandi ufite yotala kandi ufite ngo ati naho kazoza kameze neza. So nubwo ngo gutunga umukinyi nka Joan Garcia muri effective ya FC Barcelona ni ikintu cyabekira yifasha kuza guperforminga neza anashaka mwizi nkino zige zitandukanye kuko nashaka ndakubwira nko ku munsi w'ejo imbere ya equipe ya Racing hari gitsindo ubona ko cyari cyamaze kwacinjira kasi 94 ariko akora save imwe kabisa iteye ubwoba nk'imiya Dibu Martinez imbere ya Koromwani igitsindo aragikuramwo bahita tira counter attack igitsindo kirinjira. So mbona rero kuri equipe ya FC Barcelona kugira umunyegori nka Joan Garcia muri effective yawe ni yindi nyongera yaje ku mugwi kuza kwifasha kuza guperforminga neza kwitwara neza mu mahiganwa no kuri mahiganwa hari muri La Liga bino ku migwi cya Espagne kongera ko ngombora ko umunyegori zo gufasha ino equipe mu mahiganwa ya Champions League ko barakubwira ngo kugira ngo uzogere equipe nziza ugira ibintu bigira kuri bine. Icyambere umugwi mwiza urangwa niki umunyegori ari class umunyegori mwiza icyo ni cyambere. Icya kabiri kugira umudefenseur ari class icya gatatu kugira umumediateur ari class icya kane kugira n'umwataka ari class. Tugiye muri FC Barcelona tukora no mu mwene uhagaze n'ukuntu wubatsemwo duhereye muri attack ino equipe ifise abataka bari class hagati mu kibuga kugira Frankie Donge na Pedro Gonzalez aho nta muntu yujugumira ngo ntaba mediateur fisa mediateur beza warabi nyuma muri ya secteur isa nk'ahigwaye urona ko haracyacumbagira hari umudefenseur asa nk'ari karaduga neza ari karaza kerekana ko ari umudefenseur zo muzima kandi n'ubari na muzima ariko abuze wundi kumuyobora ngaza kumugira mature uwo bita pa ku Barca arahari ko umudefenseur mwiza ariko iyo classe hari level atarashika kugira ngo yitwe umudefenseur wa mbere kwisi abe mu wa mbere kwisi umudefenseur mwiza araho ariko hari kina kirondera kugira ngo aze ko umudefenseur mu wa mbere kwisi ubu nabo araho rero muri cya kibazo cyo defenseur nubwo batarabeza kurgira urushimishije bafite umunyegori bita Joan Garcia nawe ariko araza muri ya level kwitwa umunyegori wa mbere kwitwa ubu tuvugana ari mu wa mbere kabisa ko performinga neza ku mugani wa Burayi ubu cyo Joan Garcia. So nako atiriki kintu kiri mu bintu Barcelona kiraza kagira kaza kwifasha kwa byo gutsinda match zitandukanye kuko hahandi ya defense seda umunyeguru cyabona Garcia haseruka bwa bubi bwa defense FC Barcelona umunyeguru bitebona Garcia karabukuvura akaza kuvura kubera ko umunyeguru mwiza bafise no ngo Barcelona navuze ikintu kimwe ino equipe ikaja kwisoka guru mu defenseur muzima uza kuba yokorana ku Barca neza mukuzo gutanga visa mu mutima wa defense ino equipe ya Barcelona imigwi bazohora nayo izohunga ni equipe kandi nziza kabisa kandi idasanzwe nabonye amakuru kara yanditswe n'umunyamakuru araho amigu cha Espagne ni Alberto Moreno niwe yanditse ngo ino equipe ya Barcelona ifise ibintu byose byo kongera kugaruka muri ya karite yo kwitwa Barcelona ikubitsa umuhisi n'umugenzi ati ariko ifite ikibazo cyabo ku ma fullbacks hamwe n'icyo no kwita defense centrale yabo nimero 2 nimero 3 babo niba bakinyi ubona ko kuba consistent ko bari beza buri rukino birabagora cyane uno munsi kundira kuza ari mwiza icyakubira mubi ivyakunde byo maze kubona kunde ni wa mukinyi azoba mwiza mu gihe avyutse urukino rwa mukunzi ubundi kunde ntigisingize namona nk'umukinyi mwiza w'ibihe neza cyane kuvuga ngo ni wa mukinyi ashobora kuza kutirira match nziza no munsi icyakutira match kuvuga ngo arafise ukuntu avyuka ashaka kuvyuka ameze neza ashaka kuvyuka urukino rwa mukunzi neza cyane Alejandro Balde nawe ni wa mukinyi ni mwiza ariko ikibazo ciwe no wafise no mukinyi ibibazo vy'imvune biramumerera nabi kuvuga ngo ni equipe isa nk'ifise aba defenseur usanga rimwe na rimwe haraba usanga consistency yabo itari nziza abane ugasanga amagara ntamerera neza ati cyo kibazo rero muri FC Barcelona kiri mu bintu bituma ino Barcelona kuri ya calibre kwita Barcelona itinywa na buri wese mu ngano wa Burayi bituko birayikundira rero ngo kurane rwangere kuri Barcelona kugira izina Joan Garcia muri effective ni kintu ca mbere kidasanzwe umuntu yakoze scouting kugira abonye umunyaguru w'Italiyano akaza muri equipe ya Barcelona
yazanye imwe mu elema akomeye cyane ariko yifasha kuza kwitwara neza banashaka mu nkino zigiye zitandukanye kuko nama example menshi twotanga no kuri mikro kwereka inkino nyinshi yagiye kuba arokora Barcelona bigaragara ko igiye kwitakaza urukino ariko bwa bwiza bwo umukinyi akazagaragaza nuko tugwego gwe kaza gukora nuko umupira no kugira ngo Barcelona ubu tuvugana ibura ry'umugabo barabibonye kuri classic atarimwo baribonye imbere ya Sevilla atarimwo umuhungu bita Joan Garcia wita sizana n'imigori bateri gisinjira gica musi y'amaboko aca yitwengira sezini ariko uyu muhungu ari mwigori urakimutsinda ko nta munyegori adatsindwa ariko nawe byabitsinjwe ngo ndabimutsinze kubera ko nyene ari umunyegori twamushike twamutsinda ariko umunyegori atsindwa ibitsindwa ko bigaragara ko buri wese bitsindwa byabitsindwa nako amasave akomeye kuza ko mu mipira ko buri wese yamaze guhara kari gitsindaza akabikora icyongeye ko niyo no kuvuga ngo niyo karite ya mbere igaragaza umunyegori mwiza gutabara equipe kugumiza mu rukino kwerekana ko uhari hamwe urugamba rukomeye niyo karite ya mbere igakonfirma ko Joan Garcia n'umwe mu banyegori ba mbere yako bagaragaza urugero rwiza mu gihugu cya Espagne wanashaka no kugwana wa Burayi ari mu banyegori uno mwaka bariko baraperforminga neza ku rugero rwiza kandi cyane kurafasha FC Barcelona kuza kwitwa umugwi na calibre yo kwitwa equipe ikomeye cyane ku mugane wa Burayi novuga ati ngombye kugaruka ko n'umugabo Joan Garcia burya FC Barcelona ari kwiye kugerageza uburyo bose mu profitiramo kugira ngo ashobore kubafasha muri no myaka nyana kiri mushasha agifise amarashashusha abafashe gutwara ivyo bikombe kumbure niyo Champions League baheruka kwitwara kera ubu ntangwe kubona FC Barcelona nk'umugwi mpamahigwe yo gushaka gutahukana igikombe cya UEFA Champions League nisunzu no mugabo Joan Garcia uti gute rero garuka urabe guhera muri 2015 uri kurumva 2015 FC Barcelona twari igikombe cya Champions League no mwaka wabo wa nyuma batwaye igikombe cya Champions League tugoma twihoze umugwi FC Barcelona za 2016 2017 2018 gushika no musaho tugeze imigwi yagiye atwara ma UEFA Champions League eske yari ifise abanyezamu bameze gute bari beza komboze na hafi Paris Saint-Germain gutwara igikombe cya UEFA Champions League nta ruhara rwa Donnarumma runini cyane rurimwo Real Madrid wo kubagira match ya Paris Real Madrid Paris na equipe ya Liverpool hamwe na Arsenal Donnarumma yayisinze kabisa niwe yayisinze garuka urabe mu mwaka wa 2024 Real Madrid batwaye igikombe cya UEFA Champions League runini siyo bashikanje muri finale Fletchiki na Thibaut Courtois finale bacabazana Thibaut Courtois afise experience y'izo finale amaze kuzimenyera eske hari uwohengeshanya ko imigwi yose muri no myaka agiye twara ivyo bikombe vya Champions League ko ruhara rw'abanyezamu rutagaragaye ku rwego rwo hejuru cyane ugitakana nyibutsa Yusufu n'abandaniririzako yego nibutse equipe itwa Liverpool bakina equipe itwa Madrid nimba hari 2019 sinibuka size yariyo 2019 neza cyane niho novuga ngo equipe itwa Madrid hari 2018 2019 ni Liverpool yagitwaye igikombe hari 2018 igihe equipe itwa Madrid itsinze ibitsindo bishika muri 3 Liverpool harimo n'igitsindo novuga ngo ca Gartebe bari bafise umunyezamu wabo Karius batwe kumwica Karius niwe yatumye bose bateye imipira yose yinjira yo nakugira umunyegoni mwiza equipe yitwa Liverpool gutwara ikombe raba FC Barcelona bakugwaye na Liverpool ku rukino rw'ibanze bayisinze ibitsindo bigira ku bitatu gusa ntibavyagize Ter Stegen bakugwaye na AS Roma ntibavyagize Ter Stegen uri kuranyumva ariko Luis Enrique yabaye umujanja yongera abo munyabwenge avuga ati Ter Stegen ko ndamurose nk'umunyezamu mushasha kandi mbona ko ari mwiza ari kuri calibre yo gushobora kumfasha buri kimwe cyose amurose mu mwaka wa 2014 bamusinyishije burya Ter Stegen mu kwezi kwa gatanu itariki 22 za muri 2014 mwaka wa 2014 uri kuranyumva aca sinya amasezerano y'imyaka igera kuri ngahe yasinye amasezerano y'imyaka igera kuri 5 mu FC Barcelona Luis Enrique aca avuga ati rero umunyezamu ko ndamuronse reka ngerageze ndamuvyaza umusaruro muri uwo mwaka nyine wa 2015 Stegen agishika muri FC Barcelona batwara igikombe cya UEFA Champions League na ba Claudio Bravo niho bakira na Claudio Bravo yari ahari gusa Stegen niwe sama UEFA Champions League ba Bravo nabo basanga bari muri za La Liga neza cyane Stegen afasha umugwi FC Barcelona gutwara igikombe cya UEFA Champions League muribuka mwese bahura n'umugwi wa Juventus Stegen yabaye muri Barca ikomeye ariko uranyumva nawe nyene ari mwiza muri Barca ikomeye cyane nawe nyene yari mwiza eske defense yakijya ya FC Barcelona yari tinyise ku buryo uvuga ati ngo defense ari nziza cyane gusumba Stegen yarimo ba Pique hari defense ari nziza gusumba Stegen yarimo Pique nande yarimo Pique nako na Mascherano n'umunyargentine eske yari nziza gusumba Stegen Barca Daniel Alves kuri kabiri ariko uranyumva na Jordi Alba kuri gatatu kipe yari defense nziza yari nziza gusumba Stegen defense yaragira amasave atera ubwoba nivyo defense yari nziza ko yari nziza gusumba Stegen
Kuranyuma no muse defense FC Barcelona uvuga ngo nimba irimo ku Barca na Ariwe Garcia ntibakina ivyabo ntibabitanga ariko ntibashaka kuba beze gusumba Joan Garcia nta bwiza bwa defense ya ku Barca na Ariwe Garcia wa mugabo ubu bashinje iki bajya basora rega baretse kunganya na defense ya Arsenal ndetse n'indi migwi komakomeye ariko ni beza eske ubageranya na barudiga ni ku rugero rwabo kabisa ubageranya na barudiga si ku rugero rwabo ubageranya na barudiga ubageranya na defense ya Atletico de Madrid ubageranya na defense yande gabasha ya Man City ya Ruben oya defense ya Ariwe Garcia na Pogba uyigeranya ni ya Man City wegeranya ni ya Madrid irimo Ruben Diaz Ruben Diaz na Josco Vardiol irakomeye gusa nuko ubwo mwebwe mugomba mwaramaze kumenyera Inigo Martinez uri kurumva mwamaze kumumenyera ariko Inigo Martinez nyene igihe yitwa ko defense ya Barcelona ari nziza yari kumena ku Barca buri iri axe ya Eric no bita ku Barca nta gikombe kuyobora ngo igitware oya bivana umunyezamu bafise niko ngaruka rero ku defense ubundi ekipe yari yo yose yego yabaye nziza ugasanga bose guhera mu nyegoro ukagira umu defenseur mwiza umuataka mwiza ukagira muri mediane mwiza ikibuza gusanga yabaye nziza akaronda guhera akaroka hafi ariko Barcelona ntigeze yubakira muri defense nziza mu bwiza bwa FC Barcelona ivyo ni vyabaye Barcelona yabaye nziza ngo Barcelona ngo defense ngo nziza ariko ndarawe Eric Garcia n'umukinyi mwiza mugabo sha sindiko ndamugaya cyane ndamuzuzugura yego ari muri ekipe nziza yaciye bitoremboleza acagira no munama nawe nyene mwiza oya we muzima Eric ni muzima Ridiko umushinji ki Eric Garcia papa no mukinyi bafite muri Barcelona mwiza kurusha abandi bose banashaka mwiza ariko hari ekipe yoshaka kujamwo Eric Garcia ugasanga ikibazo cyabaye ubu tuvugana ikibazo gute nya ekipe ya Eric Garcia nakubizwe muri ekipe oshemo Eric Garcia ntaro mu mwanya mukinyi muri Barcelona mwiza kurusha wanashika n'abahariya ekipe oshemo Eric Garcia ntaro mu mwanya ekipe rero ishaka kubaja muri ekipe kanaka mbwiro ekipe Eric Garcia yojamo ntaro ku mwanya atokwigenza neza ni mwigori gusa natokina gusa Eric Garcia uri kuranyuma yewe araguruka ni nka Zobozrai wa Liverpool aragenda icyo mugo ni mubi ni nka Zobozrai wa Liverpool rero nako navuga iki rero niko ngaka ku munyezamu Ter Stegen agishika mu mwaka wa 2014 mu FC Barcelona Luis Enrique yagerageza kumuvyaza umusaruro bavuga ati ngwisi ngwikonkejura kwakwanya kuko amatari nyoko muri makisho kuvuga ko tumwizere Joan Garcia Luis ndiko ndamushikira mpere kuri Ter Stegen Luis Enrique yaciye mu kwakwanya muvyaza umusaruro amukura kigikombe ca UEFA Champions League amufashije muri 2015 rero nako ngaruka ku kintu ca uno Hansi Flick araronse umunyezamu mwiza no munsi agaragara mu rutonde rw'abanyezamu bagera kuri babiri ba mbere bakomeye ku mugabane w'isi wa Buraya share mu bari atabe wa mbere n'uwa kabiri abo wa kabiri muri kino gihe atari wa mbere n'uwa kabiri cyari cyo gihe ciza rero kugira ngo Deta Hansi Flick ashaka kugerageza kubaka umuguwe neza nyezina muri kuranyumva ryari namye ndumva amajambo bavuga ngo agomba batiza abana ba Marc Bena umutizaje umwana mbona katanga performance nkiza ejo niwabona Pedri uzokinisha ndeka sadoza kubigukinira reka ivyo bintu n'amakora vugwa cyangwa ejo nibavunika uzoza gukoresha nabonye avuga ngo iyi effective afise no munsi niyo mbona ko ifise amahirwe yo kumufasha kuruhurira ba Pedri kuruya n'abandi umufasha gutwara igikombe cyo UEFA Champions League nimba ari mu bakinyi ba mbere bakundwa no bita Deta Hansi Flick ngo bita Marc Bena arakundwa cyane neza cyane uri kuranyumva n'umwana nabonye yagumutse byo gufata decision yo gushora kuja gutizwa nabonye umengo ntakarabiha agaciro cyane ngo ntarabimenya neza ivyo karabona neza cyane uri kuranyumva jemba mbona ko bano makimba kuye kuhaguma kuko bazofasha kuhoronswa umwanya ba Pedri barafinya balamine amari kugira ngo baruke bitegure za nkino za UEFA Champions League na ni naco gikombe bananyotewe cyane gusumba ibindi byose ubundi biroroshe bwana Yusuf kubisigura mu buryo bwumvikana yego hari ikintu bita gufatirana mukiri zino no bwangere bakivuga no kuvuga ngo guprofita mukiri kugiye gukora iki bagize n'amahirwe baronse Cancelo gufatirako ekipe ya FC Barcelona narakubwiye ngo ifise buri karite yose yo gutwara igikombe cy'Isi ku mugabane wa Burayi usibye ko abantu batavyemera Toni Kroos yavuze ati ndabizi yavyemeye kuko afite factor afatirako ariko muri ya question ko FC Barcelona ari ya ekipe ubona ko bigaragara ko effective y'abari ntoya cyane niyo fact tuze tukafata tukavuga ngo n'umugwi usanga dutera makenga ko gutwara ibikombe bya UEFA Champions League bigoye ariko mu by'ukuri nta ekipe nimwe abakinyi bagira ibibazo by'imvune ngo yigaragaze neza ku mugabane wa Burayi uyu boho ivyo ntangoye kubona kuri Barcelona amahirwe ndatangoye kuyiya sivyo ariko tugiye kura kuri Barcelona reka dushe muri ya côté positif tukore muri côté négatif siko tuvuge ngo hamwe bakundigwa nicyo kitu ubuzima bwabo yego ntibavunagurike Garcia akamugumana abakinyi bose akaguma bakomeye
iyi ekipe yogora imigwi myinshi ku mugani wa Burayi. ivyo byose rero bibaza ngo bizova gukita bwana Robert n'uruhara rw'umumenyereza neza ruzova cyane bihagara kurinde mbega ni gute nza kujera amazina asa nkaho ari meza muri ekipe ya Barcelona neza ego ndafise Mbaka Bernard kuri bench na Makazado n'abakinyi mbona kuri ya quartier bafise n'ubwiza bafise gukungira Copa del Rey bishobora yego sivyo kuko naravye kurukino kuko sivyo bareka tumwe kuko bakinyi make nziza hari Bernard Makazado na Daniel makati bakinyi make nziza by the way no gukina na Oviedo bo bishobora nabonye Kasado ari mu Barca akina umupira mwiza Kasado yarariheze kweli match nziza cyane kabisa uno mwaka niyo nayimaze igihe ndiko ndavuga ati Kasado yasubiye inyuma yateye match kabisa kuri match ya Racing yateye match ndavuga ati Kasado niwe kabisa urumva muri cyagere cyangwa byo kumenya ngo mbega ndikonda ndarondera iki muri make ko nubwo tuvugana Barcelona yo tumibura la Liga gatwara UEFA Champions League ko nicyo gikombe banyotse kurusha ibindi byose La Liga zozo nabonye muri Espagne ewana Barcelona kuri La Liga ewana nimbi cyane barakusanya yo kikwica barakusanya muri make umugani wa Houston rero muri yakese yo kuvuga ngo tuzi igikombe tuko turarondera uno mwaka icyarico kandi ndabizi ko abakinyi mfise kuri capacité mbona ko baragaragaza mu kibuga n'urwego bafise bashaka kuza kunkinira Copa del Rey neza cyo mu kimwe cya kandi gisiri cyanyuma wanashaka siko twe na Sociedad ndakoze rotation Pedri ndamwicaritsa aruhutse sizemwo Mbaka Bernard siko twe na Real Betis ndakoze rotation ngiye kwanda uwo bita Dani Olmo ndakinshi filime Europe cyangwa undi mukinyi kugira ngo nze hari itime abandi bakinyi kugira ngo nacagihe mbonye tukeze muri match ikomeye yo Champions League hari abakinyi bure kuri banda touche maze kugira itime ikomeye kuza kumufasha muri equipe ndani rero kinovuga kuri equipe ya Barcelona gutunga Joan Garcia muri effectif nk'umunyegori ba mbere ku isi tuvugana ugatunga bamwe mu mediateur ba mbere ku isi tuvugana ugatunga bamwe mu bataka beza isi tunzu tuvugana kuko nashaka kubwira ngo gutunga Rafinha mu kibuga mekeza no gutunga don no kugira imano injiro gutinza ha mu kibuga gutunga na Lamine mu kibuga ni kugira mu bakinyi beza isi ifise buri wese hangayisha akavuga ngo reka nze kura Lamine Yamal gukora mu kibuga kuri no munsi sivyo yego nabonye uyu mugabo Ferran Torres ndamugira ko madute menshi ngo ati uyu type nawe mengo aragoye uyu mungu ntanguye kubona ko azova mu mwataka muzima uwo ni mwiza mu backup mu myaka iri imbere so uno kwizerera ko cyane azova mu mwataka mwiza ako apana usofa biragoye ariko mu myaka iri imbere ndavyo byo yatsinze mu gitsina ku munsi wejo ukuntu yasabye ballon nenye ko ni IQ y'umwataka muzima kandi akaraduga akora neza mu mutwe so nubwo ngo rero ko muri Barcelona isa nk'ikira competa cyane bizokuza mu bakinyi mu mitwe mentalema baba bakinyi bazima ndabona ko na Ferran Torres araguruka rimwe na rimwe kuri FC Barcelona rero Ivan Houston ni gihe cyanyacu cyo guprofita ubwiza bw'abakinyi batunze muri effective neza cyane sivyo nta mukinyi yama ari mwiza buri gihe nimwe nigera kuvuga ngo nta mwama hora ku ngoma oya nibiba aragerwa sana urabona Robert wana imyaka ibiri uyu mwaka turimo n'umwaka uza nico gihe cyo guprofitiramo bano bakinyi kugira ngo bafashe n'umumenyeze gutwara igikombe cyo bafasha neza cyane ubwiza bwa Barcelona bw'abakinyi batunze muri effective n'abana bakira 23 24 ariko bageze muri cyagihe cyanyacyo rero cyo kubyaza umusaruro kino kwita performance bafise n'ubwiza bw'umunyezi bita détente fric harageze yerekana ko ni hano muri FC Barcelona kugira ngo nze kubyaza umusaruro bakinyi ntunze ariko ngo hari ikintu nacyo kimugonga kimwe burya Barcelona mesherizamye yego reka twemerese umunyegori mwiza ariko nayo hari amakosa ikora defensivement bikayiviramo akarambaraye hari ama equipe makuru mushaka guhura nayo kubera ko nayo izi guprofita amakosa mwakoze defensivement ikaza kabyaza umusaruro nabwira ukirondera ngo ikibone bikaba ikibazo je mbona akabazo gihagaze kwa Barcelona ko yoza ngo ntitwa igikombe cya UEFA Champions League na akabazo kari defensif muri defense yabo ni equipe kabisa reka turembe kansera azotanga muri equipe FC Barcelona ashaka kuza kumukinya gatanga byiza ariko jirikunde habwo nico gihe jirikunde kabisa je sindamwizera cyane kwijana nico gihe cyo kuronka kansero kugira ngo ushobore kugerageza murabe ibihara ashobora kugwa ku biharuro bibiri kandi ashobora no kukwera umutitire agatanga ibiharo vyiza gusumba nuno jirikunde hamba wongera ugerageza jirikunde muri axe centrale kuko ni nayo poste yahoze nakinako ashobora kuza agatanga ibiharo vyiza bimutari witeze muri